Champagne niwe muririmbyi yamenyekanishije umuziki muri abo bandi babanyi batari bazi yuko umuziki w'u Burundi ukiriho. Uza kumva neza yuko Natasha bamuvuga ngurumva Natasha nguri kura murondera kikintu. Bano bamenyesha makuru nyene vyitwa neza yuko bajeje kumenyekanisha umuziki. Mu promotinga kangahe ni nabo bagenda bamuca intege kenshi mu postinga kangahe ngo nimba Natasha agiye gutwara award kaye gashimwe si Natasha bayitwara no mu biteramo igiteramo ciwe kizoba ru 30 muri Club du Lac ndibaza neza yuko abantu isinzi abarundi n'abarundi kazi baze bahashike kugira bamushigikire na Mr Champagne. Uziko ariwe nawe musani aririmba igiswahili cyane dusigaranye mu Burundi abandi mu gihe abandi bose basa nabazi afishe lancement officiel ya album yiwe ego izoba le 12 zuku kwezi kwi12 hageze ni kwa ni Satbi ego ni Mr Champagne ni Natasha nimba uri mu promoter promotinga abantu bose utaravye intara utaravye ubwoko man ngira undi muririmbyi w'umurundi uno mwaka uheza ateguye igiteramo ciwe uretse Natasha na Mr Champagne nta wundi. Wagwan. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Yeah. Anashare kabiri gatani. Reka twakire abakunzi bacu bakunda kudukurikirana bari mu mihinga itandukanye y'isi impande zine. Bebugya ni zine. Ego. Yego kwera ni zine. Hari benshi cyane badukurikirana benshi bagiye batsanzukanya nagiye mbona yuko nimba uri kuradukurikirana utaragira subscribe urumva neza yuko warahombye kuraba ibiganiro yarasizwe n'amajambere ibiganiro kandi birenze pe ibiganiro kandi biryoshe cyane bica kuri Anashare ni ibiganiro biba bishigikiwe na DH Telecom imprimeri ya mbere ngaha i Burundi mu Burundi wifuza kumenya ivyo bakora arabi video mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ivyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana. Tuba turi kumwe kandi na Bartender Bar. Bartender Bar Shewili mu Kamenge ku winterekwa. Nico kibanza conyene cambere uboneze yuko ukeneye kuryoherwa hari service zimeze neza. Hari n'ikindi kintu abantu benshi bakunda kuhagira ngo kuba ku mubiri bro. Kuba ku mubiri ikintu cyo mu gikoni n'ikindi kintu na kindi kibanza cyo mu gisagara ca Bujumbura ukeneye kuryoherwa kuko urazi yuko ibibanza byinshi nk'amabare menshi kenshi abakiriya benshi baza kubera igikoni urazi service zaho aha turi urabona twicaye yego hari abantu barabava mu Nyakabiga baje ngaho bajino bava hariya mu Kamenge bajino kubera harendera igikoni yego kweri sasa n'abandi bifuza ko dukorana barahawe ikaze batwandikire kuri izo nimero bashobora guca badutora bro no musi turacari muri entertainment kwa kundi nyene nkuko icivugo ca chano yacu kivuga ni analysis of entertainment Burundian entertainment sasa no musi turi ku bantu babiri umwe n'umushinga naye canke n'umusore muga Mr Champagne arakuze oya n'umusore katubifate n'umusore kuko no musturaza gukora kuri Mr Champagne ndetse na Natasha aho ubona neza ko muri kuno kwezi kwa nyuma ku mwaka bafise ibiteramo bibiri kandi bose bikomeye Mr Champagne afise igiteramo itariki 12 z'ukwi 12 ni igiteramo ca album yiwe cyo kulanchinga album yiwe ndetse na Natasha ngenda banka urazi
ngenda banka izina n'iryo muntu kwe ngenda banka ngenda banka abantu benshi baranse ariko Natasha nyene Imana yarabikunze nawe nafise igiteramo itariki 31 muri Club du Lac ndibaza vuba aratumako ego conference de presse ego abwira abamenyesha makuru ko bizoba bimeze ego rero turaza gukorera kuri ivyo biteramo bibiri ariko kandi hambavu yo gukorera kuri ivyo biteramo bibiri turakorera kuri banyene vyo mbega ni bande ni bande ego hari impamvu twabahisemo ego duhere kuri Mr Champagne Mr Champagne ni umwe mu baririmbyi b'abahungu canke b'abagabo abasanzwe bita ko bamenyekanisha impano z'igihugu badakunze guha umwanya badakunze kuvugako bakunze kumita umukongomani ariko wewe ari proud no kuvuga ko ari umurundi urumva ivyo rero abamenyesha makuru benshi barakunda ko kutabimushigikirako nk'umustar ariko arakora kandi niwe muririmbyi w'umurundi apambana ivyo akasoka hanze kwimenyekanisha ivyo birazwi kandi akora cyane wana hizi hari ikintu Mr Champagne ari mu bantu ba mbere mu artiste b'abanyamuziki kwanza reka ndabivuga kunyene niyo mu artiste wa mbere mu gisata c'umuziki yamenyekanishije cyane umuziki kuruta abandi baririmbyi bro hanze y'igihugu kuko ntuza kumbarira ngo Mr Champagne uraza kumushira hamwe na Balinoji ntuza kumushira hamwe na Badramati bro siko kuko ndibuka neza yuko hari n'ibihugu biri ngaho muri East African batari bazi umuziki w'Uburundi ariko Mr Champagne yagize uko aravuga ati jewe reka ngerageze mu buryo kanaka fume nkura content je nakajara ariko umuziki w'Uburundi bawumenyekanishe mu makungu urazi yuko izi ari aba diaspora kanaka bari hanze bari mu byo bihugu bya Canada za America ugiye kumubaza ati Sadbura muza kubera ati Jesse Binawenzi ati je ndamuzi Mr Champagne siko ariko ndaza gutangazwa cyane n'abantu bantu vyitwa neze yuko hari akantu Big Fizzo yari yabariye nandi promoter abarira ati nimba uri mu promoter promotinga abantu bose utaravye intara utaravye ubwoko man siko utaravye ngo iki niki ngo turasangira apfa kuba ari proud no kuba umurundi apfa kuba ari umurundi kuko uraza gusanga yuko Mr Champagne ndabivuze ndabisubiyemo Mr Champagne niwe muririmbyi yamenyekanishije umuziki muri abo bandi babanyi batari bazi yuko umuziki w'Uburundi ukiriho siko ariko ikiza kuntangaza bano bamenyesha makuru nyene vyitwa neza yuko bajeje kumenyekanisha umuziki mu promoting kangahe ni nabo bagenda bamuca intege kenshi mu posting kangahe ahubwo yamara gusohora indirimbo mwebwe nyene muraza ku mamikro mukavuga ati ngo Mr Champagne n'umukongomani ariko nawe nyine ari proud kuba yitwa umurundi bro kandi ahantu hose asohoka representing igihugu c'u Burundi siko ndibaze neza yuko muri Tanzania reka dufatire ngaho nyene hafi muri Tanzania muri Tanzania content yakoze be nakajala yaratumye umuziki abantu bo muri Tanzania bamenya ati kuko gushika ino saha umuntu w'umustar bamenya izina Mr Champagne bakamenya n'Uburundi siko kuba ari proud y'igihugu cacu akavuga ati jewe ndiko namenyekanisha igihugu c'u Burundi ndabicishije hehe mu muziki siko abo bantu ni gute twobiringagiza muri kino gisata cy'umuziki canke mu gihugu cyacu Burundi mwebwe nyene byari bikuye neza yuko abwo mubashigikira muvuga ati uno mwana w'igihugu ariko araduza ibendera ariko araduza idirapo y'igihugu cyacu Burundi akamenyekana mu makungu ariko biza kuntangaza yuko bamwe nyene bitwe neza yuko ari bo bomufasha ari bo nyene buba proud n'uyu mwana ariko arakora ahubwo ari bo nyene baza kuri media bakavuga ati ngo ujya muntu nitumushongo ngo kubera ngo yitwa Mukobelo siko ngurumva ngo twushobora kumusupporting mu media mumaze kumutumira kangahe mu radio yacu cenga muvuge neza yuko atagiswahili muzi ariko nawe narumva ikirundi arumva ikirundi beho urazi ko ushobora kumukoresha mu kirundi akishura mu giswahili siko ariko yamara gusohora indirimbo ugasanga neza yuko media tour ama radio yanyu mumaze kumutumira kangahe
uziko ariho nawe Musani aririmba igiswahili cyane dusigaranye mu Burundi abandi mu gihe abandi bose basa n'abazimye bagiye batagikora ba Black G ba T-Max kandi indirimbo ziwe ziri international kurutiza aba Dramati bro kurutiza ba Linoji kurutiza ba D1 kuko ba D1 za gusanga yuko bako baririmba Kirundi uzotinye umustar asohoka akagenda akagira conference de presse bambe akagira media tour muri Tanzania akava Tanzania akaja Kenya akava Kenya akaja Kongo kubera iki abaririmbyi bangahe b'abarundi uzi bagenda Tanzania Kenya basohoka abasohotse bagenda mu Rwanda yego batinyiki kandi rero ikindyohera arasohoka akaja muri ivyo bihugu aravuga ati jewe ni mtoto wa Burundi umuntu amaze gusohoka aja Tanzania mu baririmbyi b'abarundi kugira media tour ni Satbi yego ni Mr Champagne ni Natasha nabandi yego abo basani ni kububaha siko ni kububaha utaravye ngo ava hehe ngo canke ngo ameze gute yego we apfa kuba ari karakora kuko Mr Champagne basubira kumugereranya n'iyi generation shasha canke bano bana kuko Mr Champagne bro ndatangazwa no kungene abarundi batari proud ya Mr Champagne iyindi record amaze kugira niwe Musani akora ibiteramo bizimvye ego muri arena ego kandi akuzuza kandi akaronka amahera menshi cyane abandi ba artiste barategura igiteramo kuri arena ari babantu nyene biwe yifitiye babita ngo n'abashampanyara baramushigikira kugeza ku kanyuma n'aba Big Fizzo n'aba Legend ntibutegura igiteramo muri arena ari umwe oya kweri nivyo nakunda kuko n'abantu yoronka siko ariko gace ntangazwe yuko nukungene abakunzi b'umuziki bataba proud ya Mr Champagne kandi tuzi neza yuko Mr Champagne adufasha kugira igihugu cyacu bendera bro riduge cishike mu makungu kandi uwo muntu nuwo guba yoshigikirwa kandi nuwo muntu nuwo kubahwa yego mu gihugu cyacu Burundi ariko za gusanga yuko abo vyitwa yuko ngo barapromotinga barafasha umuziki Mr Champagne bakirigo bamwagiriza ngo n'umukongo mane ngo n'umugiki niki ariko media tour zose akorera muri ivyo bihugu muri East Africa canke mu bihugu bigiye utandukanye yemanga akavuga ati je ndi umurundi ino ndirimbo nayikure mu Burundi ahubwo ndiko nagira media tour y'ini ndirimbo yanje ariko mwebwe nyene yagira kuri iyo level yo kumamaza igihugu bro siko kugira a promoting igihugu kanaka kugira ikimenyekane mu makungu nawe nyene abicishije muri uwo muziki ariko ari mwebwe nyene muze kugira mu mutera ivyatsi kugira mwereke yuko abakunzi b'umuziki kumengo nimuko muramushigikira ariko siko byari bikwiye kumenya Mr Champagne yumve neza yuko nta muririmbyi ngaha mu gihugu cyacu Burundi aragira kuri level ya Mr Champagne yo kuvuga ati ndasohotse mu bihugu byo ngaho canke ndakoze hari undi muntu arakora content yo muri East Africa nka Mr Champagne mu gihugu cyacu Burundi muri abo baririmbyi bacu nta numwe nta uhari content ya Kajala mbarira umuntu itashikiriye nta uhari uziko nani aba bose naho bokura amakonto nzeye kiriku iyo ari karashaka kuvyura imeze nk'ijya mugabo kiriku we shasi ku rwego rwa East Africa kwe oye nizoshikayo ijya ya yolo nizoshikayo izoguma mu Rwanda hamwe n'abafana b'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda rubica kina ahantu bitandukanye yego kwe biguma muri ya circulation nyene Burundi n'u Rwanda ariko Mr Champagne content yakoze ya Kajara muri Kenya hose barayimenye kuko muri Kenya baraza bakamenya neza yuko Mr Champagne yarakoze content kandi ari kare expose mu giswahili baraza kucumva muri Kenya ariko kirikwa je gukora content ya yoro avuga agiye ku mukubito no kwa Muyango agangena no kwa Muyango akivugira ca kirundi njagiye muri Kenya nani wazo no muri Tanzania ngaho nari nta mukongomana mwumva iki gituma rero uno muntu turakwiye kumuha ikibanza gikomeye cyane mu muziki sana tumushigikire cyane Champagne man afise lancement officiel ya album yiwe yego izoba le 12 zuku kwezi kwi12 hageze ni kwa Roduze hazo bari kwa kangahe imbe ni muri yondwi kurikira gutyo canke hazo bari nka vendredi canke samedi gutyo
rero abantu bazogende bamwitaba ariko kandi duhamagarire n'aba bantu bari muri entertainment Mr Champagne bamwiteho bro bamwiteho kuko kubera umukozi kuko naba bandi bantu bashigikira izi naba bandi bantu bashigikira kuri influence Mr Champagne afise nta uri mwamwegera man ntibegereza nta uri mwamwegera Sadbi nari karahitinga ntiyasohoye hit song zikaze ariko ugiye muri Tanzania muri Kenya usanga indirimbo ya Champagne ari ivuzwa cyane muri Tanzania. Mr Champagne niwe bazi gusumba Sadbi none niwe bazi niko bimeze hari challenge Champagne yakoze muri Kenya za navuze narakuyisha kweri iki gituma rero yaragize kudo chapo mbonye zijya challenge yakoreye muri Kenya abantu bashika nka 30-50 kugira wegeranya abantu nkabo ngo mukore challenge gusa abana clip challenge yonyene iki gituma rero natoroshe bro iki gituma rero mu muziki turakwiye kumushigikira cyane Mr Champagne twavuga ati Champagne n'umwana w'igihugu tuze turareka yuko ngira mbare kino kintu kuri aba promoters benshi wowe urazi intego yakuzanye muri no muziki ukore gufasha abana b'igihugu cyacu cy'u Burundi hakuwe wewe ari wowe nyene wofasha kugira umwana aduge akaba ari ufati ya mbere kugira ahubwo wereka abakunzi b'umuziki w'u Burundi yukujya mu nakakora ibintu atari ivyo kandi ari ibintu bigaragara yuko hari abantu benshi bari ko baramenya igihugu cyacu Burundi ko baramenya umuziki w'igihugu cyacu Burundi babibonye kwa Champagne bitandukanye na Balinoji n'abana ba Dramati kuko badiwana umuziki wabo ni mu Burundi no mu Rwanda honyene nandi influence bafise nabonye comedy ya Gasore ariko aragereranya warayibonye ariko agereranya ingene Chameleone twamwakiriye n'ingene bari yabagiye Uganda warayibonye ndagushimiye cyane baba influencer baja mu gihugu cya Uganda warabonye neza yuko nabazi yajya nibazwi niki gituma turakeneye yuko iyo strategy Champagne yazanye yuko tuba international ahubwo nabandi baririmbyi bayikurikiye babe international yego kweri si koma turirimba nivyo basi nivyo turashaka yuko duhibongoza nyene muri rurimi rwacu ariko turabe ati mbega dukeneye gushika he international ya gute siko kuko aba star benshi mu gicacu Burundi baracifite amaso yo kwibonera nga siko yego kweri ubu moni ya Flora dusohorera indirimbo gacuburana indirimbo itazorenga no mupaka y'Imakamba naho nyine ni Makamba sinzi kuzo hariya nimbari bro iyo uvuga ngaha kunuze buryo vuye Bujumbura ntirenga ngaha ninjira ni Bugarama canke mwije igarukira hajya ku Musaga bano ibugarama mu Gatumba iyumviye rero kwanza na Gatumbira shora kutashikika kuri Shaniki tuje turonka iri tunga y'uyu muntu bro Champagne tumuveho undi yitwa Natasha Ngendabanka numwe mu bakobwa abantu benshi bagiye baponda n'abari muri entertainment ngo ntibazi kuririmba ntazi kuririmba ego ndetse n'abamenyesha makuru ubu rero wewe ni grave umurundi kazi wo ngaha ibaze man umwana w'igihugu agerageza gupambana agakora kandi n'ingufu ziwe zose ariko igitangaje abamenyesha makuru ndetse n'aba bantu bari muri entertainment umengo ntibamubona umengo ntibabona ivyo ari karakora hariho bamwe batahuye ivyo asanzwe akora baranamushigikira hariyo nka manager wiwe Rafa hariyo Edison ndayahoze hariho nabandi bakeyi Starboy nabandi mugabo la majority ugiye kubiraba benshi bimagina ko benshi ugiye kubiraba ntibamusupporting ego igituma batamusupporting hariho na mentalite bamaze kubaka muri bo kumengo ugiye kumusupportinga ugiye kumusaba inzara ugiye kumusaba Chumengo nizarikira bikora sivyo ego ivyo rero bigatuma n'abana buno munsi aba ba promoters bahari batinya kumusupporting batava babavuga ngo ni nzara ngo bariko baramusaba bro ivyo bintu vyari bikwiye kweli ivyo ni vyari bikwiye muri industry ariko tugarutse na Natasha numukozi kandi akora cyane yitanga uravye indirimbo ziwasohora muri Tanzania uraza amawadi yatwaye muri Sika uraza bamenyesha makuru amaze kuriza indege bro atacu bamuhaye
akuriza indege umumesha makuru akamurihira akagenda mu bihugu byo ngaho hanze ati ngo tujane kugira uzuha inkuru uzubwira abantu iki niki siko ariko ni ya mentality y'aba bantu nyene uza kumva neza yuko Natasha bamuvuga ngo urumva Natasha ngo uri kura murondera kikintu siko Natasha bamuvuga ngo Natasha ngo uri kura murondera kikintu n'abafana nyene n'abafana baramaze kwishiramwe ivyo bintu ariko siko bimeze siko ahubwo tunamushigikire cyane kubera ko uravye amahera ya investisa mu muziki birateye ubwoba kandi ntakadakora arakora clip nziza audio nziza ifite quality mu kugasanga abantu arakora n'ama featuring n'abantu bafise amazina hari undi muririmbyi gaha mu gihugu cyacu Burundi arigera akora ama featuring n'abahitsmeka bo mu bihugu byo hanze bakaze kandi baza neza yuko bataza kwagusa ahubwo arabaha kanoti urazi ukoranye na Fally urazi nka fan base Fally Pupa afise man siko ariko wumve neza yuko iyi mentality y'aba promoters benshi nuvuga neza yuko nta rukundo bakunda kumwereka ikwiye guhinduka bro siko nta rukundo bakunda kumwereka ariko ugiye kuraba uno muziki inoti yo babishiramo inoti nini ya cyane kandi ni iyi mentality y'aba promoter nyene dusanga iyo akazi canke tuba turi muri industry umuntu nuzomuvuga ngo urumva iyo mentality yo kwiyumvira ati ngo namuvuze naka ngo niko ndamurondera ko mahera ngo ndamurondera kwiki oya ahubwo supportinga nujya mutima wawe bivanye n'ikintu ciza yakoze kuko ntuzokwa mu posting usupportinga abantu ngo nuko ngo musangire nuko mwicarana siko ahubwo umusupportinga kubera iki ari proud y'igihugu kandi ari karakigeza kuri siko kuko ndibaza neza yuko ari amawadi menshi yatwaye mu gihugu cy'u Buganda zijya award ziba ziriko yuko uyu muntu yatwaye iyi award numuririmbyi wo mu Burundi kandi Natasha batwaye kandi n'igihugu kiba cubahije n'igihugu kiba gitwaye uyu munsi twese turazi Nigeria kubera iki tuzi Nigeria kubera ko hari abasani benshi bazwi bakoze amateka bazwi mugabo aho iwacu nitwaguma dushira imbere babandi nyene babiri batatu tuzoshika ahantu igihugu cacu gitera imbere gute burya rero ni igihugu cacu kiratera imbere bivanye no muziki usohoka abantu bakamenya basi bakavuga ati turamuzi Natasha wo mu Burundi turamuzi Mr Champagne wo mu Burundi turamuzi Big Fizzo wo mu Burundi mu Burundi mufise abaririmbyi beza cyane birakenewe cyane kuko hama tukaronka n'ingenzi ziza n'amadolari birakenewe cyane izi kuko ndavye Natasha inguva ashira mu muziki ariko usanga hariho aba promoters benshi canke abo vyitwa neza yuko bajijwe guteza imbere umuziki bro batabishiramo inguvu kugira ba promoting uyu muntu mbega ariko araduza ibendera mu makungu ariko aramenyekanije kuko nimba Natasha agiye gutwara award muri Sika kajya ijya award batwaye muri Sika kajya gashimwa si Natasha bayitwaye ni gihugu bro numuziki w'igihugu numuziki w'igihugu numuziki witwaye iyo award kuko nabari abantu baraza kumenya ati kuko abateguye iyo Sika bari mu gihugu cy'u Buganda ndibaze neza yuko baba bafise platform zabo zikaze bapostinze akabona ati muri final umwigeme yaciye ko banaka yatwaye iyi award y'umwigeme wo muri East African Natasha nawe Natasha yamukahe mu gihugu cyacu Burundi iyo ni indi level igihugu cyacu Burundi kiba kigezeko ariko kice ntangazwe no kungene bano ba promoters kandi babijejwe yuko muvuga neza yuko muko murateza impano imbere Natasha ne mumubona kandi mureke iyo mentalite yuko ngo Natasha ngo tumusupportinze nivyo urashobora kumusupportinga bamuposting ukaca wubona umuntu muri commentaire ngo reka shango we ngo yaguhaye aha natuvuze ibihare arabaza kuvuga ngo yaduhaye canke turiko turasaba baraza kubivuga ariko bakibagira intego ya Anashe intego ya Anashe ni guteza imbere umunyemano wese wari wese tutitaye ngo niki siko kuko hari abantu benshi b'abartiste tutaranicarana ariko turabirana amastati tuyaga kuri telefone gusa siko ariko bitari ngombwa kubera iki ari mu kazi kiwe nanje ni mu kazi kiwanje ariko si ngombwa yuko ngo twicarane ngo ducilingane ahubwo igihe nicagera tuzokwicarana dusangire kandi twe turi ngaha kugira tuvuge ibintu uko biboneka bigaragara siko ariko
bano bantu bari muri industry muri kisata c'umuziki Natasha murakwiye kumuha agaciro kuko nta agaciro mu muha nta kibanza mu muha ariko ikibanza yarakwiye ni bano bantu kuko ndemeza neza yuko mu gitsina gore biragoye cyane yuko tuzobona uwundi muntu w'umukobwa azoja mu makungu cyangwa muri East Africa ngo atwara agashimwe ka Sika atwara agashimwe kahe atwara award ya hehe biracagoye siko biracagoye kuko hari uza gusanga hari n'abaririmbyi uza gusanga baha amahera aba promoters cyangwa bababarira ati naka n'umuvuge siko ibaze izi Natasha Burundi aratwaye award yo muri Sika we mu promoter ujejwe guteza imbere mu muziki w'u Burundi cyangwa kugira ushigikira abana bari proud y'igihugu cyacu Burundi ukaca umpostinga Natasha kuri page ya Facebook ngo ijya award ngo yayirishe ngo yayiguze uri mu promoter ujejwe guteza umuziki imbere ijya award yayiguze ntubaye proud n'ukungene Natasha adugije mu makungu ibendera ry'igihugu man siko nimba Imana yaramuhezagiye yaramuhaye ayo mahera none abaye yitwaye atayikwiye hari umuntu yoguha award utayikwiye kwera ntibikunda utayimerita ho hatana kimwe wakoze atana kimwe ho nayigura atana kimwe wakoze aho n'umunyagihugu wese asanzwe atana kimwe nawe nyene yoyijemo akayitwara yijamo agacavuga ati nzanira ko ka award wa nabasiyoni ni muri shop rero ya ma award urinzo nayigura nuko bufise ikintu umaze gukora uvuga ati je iki kintu ndacishimikije kweri cyane Natasha tumushigikira cyane kandi ikindi naco urinzo nayigura ubu supportinze n'igihugu kuko baraza kuvuga ati ni mu Burundi kandi kuyigura se bibi kuko urazi neza yuko none iyumvire ari muri kategori ya bazucu ari muri kategori ya banaka akaca ba proud yo kuvuga ati jewe iyi award ndayitwaye kandi ndayitwaye kubera iki none iyumvire izi ndakubaza ahantu uramvuga neza yuko abantu bari muri East Africa bamenye umuziki kandi n'agaciro award ntushobora kuyitwara bataravye nawe wenyene uburyo bwa mbere watangiye gukoresha mbarira nka Natasha akoranye collabo na Fally Ipupa wowe mwima award ariko Natasha tumutera intege arafite igiteramo nawe itariki 31 ego muri Club du Lac z'ukwezi kwa12 niyo bona nizobera kweri nta handi bizobera bagende bitabe ego bayise New Year Party ndibaza man ni New Year Party ndibaza vuba azotumira abamenyesha amakuru ababwira uko bitunganije ariko Natasha tumutera intege cyane n'umukozi bro n'umukozi mu bakobwa je mpora nemera Natasha kweri n'umukozi urazi impamvu ndamwemera n'umwe acibwa intege n'abantu benshi ego ndetse arimo nabo basangiye umwuga cyane mugaga pambana akagumizako ego atandukanye rero n'ujya bama batera amashugwe ujya wowe bafise motivation yo kubandanya muga nubona umuntu acibwa intege n'abantu benshi harimo nabo basangiye umwuga cyangwa nabo musupportinze akabandanya uwo muntu uzo mu respect bro akabandanya akora Natasha Burundi tunamushigikira cyane kuko aranashigikira n'impano yego aranashigikira n'impano turamushigikira cyane gose Natasha Burundi no mu biteramo igiteramo ciwe kizoba rutranteye muri Club du Lac ndibaza neza yuko abantu isinzi abarundi n'abarundi kazi baze bahashike kugira bamushigikire na Mr Champagne igiteramo ciwe kizoba tariki 12 tunamushigikira cyane kuko bano bana b'igihugu bano bana b'igihugu bari proud y'igihugu cyacu Burundi kandi bari mu kazi kandi nako batakora kugira bamenyekanishe ngira undi muririmbyi wiwe ngira undi muririmbyi w'umurundi uno mwaka uheza ateguye igiteramo ciwe uretse Natasha na Mr Champagne nta wundi ariko ni kubera kino bano ba promoters bavyirengagije nibo baririmbyi babiri bonyene bategura igiteramo ku giti cyabo abandi baba abatumire mu biteramo vy'abandi ca nibaza ati ano masamirizi ano ma TV online zino mbuga
aba ba promoters bano ba promoters siko urazi neza yuko waje muri industry kugira usupporting impano siko bano bantu kubera iki mwabirengagije bino biteramo vyabo bibiri baraza kutwishura muri commentaire reka tubashimire sana asante sana bro hasta la vista ja bless ndabakunda cyane ariko nta nzige biri muri kugira nyene tube turaraba yuko industry yoshika ku yindi level gusa duhinduke kweri du supporting abari mu kazi cyane